Beriki Imana Ni Imana sivyo none ya nibyo sinzi ijambo mu kirundi what is a storm tuvuga igihe umuyaga nishi iraje canke imvura nishi urafise ijambo mu kirundi a storm isi umuyaga gusa imvura n'umuyaga mu kirundi igihuhusi sawa igihuhuse cose irafise mu ntango kandi irafise ihererezo turi kumwe naje ndaciye mu bibazo bikomeye cyane kera ndi hafi cyane kugira mariage n'umuntu byari bigoye cyane umugabo ubu ari mugasho kubera yarakwica abantu batandukanye yari umufiance wawe yagomba mugire mariage bacaramufunga yari umwicanyi ego nubu ari mugasho ego kandi yazoguma umugasho ariko ntimwari bwagire mariage oya kandi Imana shima Imana yaragukiye cyane Imana nziza turashaka kumenya byagenze gute kugira ngo ubone uwundi mugabo muri kumwe uyu munsi Imana yarafise urucapo yarafise umugambi kandi reka si jewe gusa Imana yarafise umugambi kuri wewe of course hari ijambo Imana ivuga ngo Imana yarategura vinshi tuzogenderako kandi ivyo birakomeye cyane ubu mumongere twebwe turakurikirana ndamaze kumubona jewe ndi ntama nyene wita uko cambere ryambere umwana wanje yambere yapfuye byagenze gute kugira yishwe ni urumva igihe nabyaye yarafuye uko nyene kandi bararavye ngo none vyagenze gute ngo oya vyagenze uko nyene niba bizi basi impamvu kubera yarafise amagara meza kuri ivyo no kuri vyari bigoye yari umwana wa mbere yari umuhungu mwiza cyane mugabo ndabizi umunsi umwe tuzohurira mwijuru ndakunda Yesu gose mu mutima wanje wose no kuri kandi nafise umugabo ndafise abana babiri ndakunda ibikorwa ndakunda abantu mwizera Imana ni nziza kandi Imana irakora ibitangaza yego turakwiye no kuri kwihangana ku munsi